Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Ndabahe mniwe nshuti ya mwakunzi ba Radio RPA ijwi y'abanyagihugu mbanze nifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi mwese aho muherereye kaze mukurikira makuru yo kuno w'Imana igerekezo rya 8 ntwarante umwaka wa 2026 mere ku nkuru ziyagize Buri wa 8 ntwarante n'umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi umunsi wemeje n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka wa 1977 leta y'u Burundi hamwe n'abari mu mashirahamwe haranira agateka na muntu bagize ico bashikiriza muri zone ya Gatumba komine Ntahangwa intara ya Bujumbura hasubiriye guterwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga gashikira imihana abahinga mu bijanye n'ibidukikije bavuga ko igiduga gisubiriza bituruka hanini kwihindagurika ry'ibihe Abantu bane mu Kigwena komine Rumonge intara ya Burunga baraye bakomerekejwe n'amasasu ya polisi bari bahanganye n'abanyagihugu bashaka kugandagura umunyagihugu bagiriza gutwara ibimba by'irondoka by'abantu muri ano makuru muraza kumva ico igipolisi kivuga kuri ivyo bintu bimaze iminsi bivugwa ahatari hake mu gihugu nariko nca ku masonga mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo Ndasubiye kubaramutsa narimejeje kubibabwira igenekezo rya 8 ntwarante isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi umunsi wemeje n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka wa 1977 ku ciyumviro cy'umukenyezi w'umudagikazi Clara Zetkin inyuma y'igihe kirekire asaba ko umunsi wobaho icivugo cy'uyu mwaka akaba ari nduguruye twamugina uburenganzira ubutungane n'ibikorwa ku bakenyezi n'abigeme bose ndugaye twamugina umunsi mukuru rero ukaba washizeho mu gihe abakenyezi batandukanye bo mu bihugu bya Buraya na Amerika bari bamaze igihe kinini baharanira kunganisha mu bijanye n'amategeko mu bijanye n'akazi ndetse n'uburenganzira bwo gutora Kuri uyu munsi rero amakunga himbaza umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi umuhari n'amahoro washoye guhimbaza uyu munsi mu gisagara ca Kigali uri kumwe n'abandi bakenyezi b'abarundi b'impunzi baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda mwijambo ryiwe Marie Louise Baricako aramusi wo muhari yibukije abakenyezi ko uyu munsi atari wo kumwe no gutamba gusa ahubwo umwe wese akwiye kwirimbura Walter Kwizera mwido nido Izo mbyino nizo ndirimbo nizo zarangwa ahahuriye bamwe mu bakenyezi b'abarundikazi b'impunzi bari baje bava mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda mu gisagara ca Kigali aho bari baje guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi inyigisho impanuro zitandukanye eka mbere n'ugushinga intahe kwa bamwe mu bakenyezi kuvyo baciyemwo kugira bageraho bigejeje uyu munsi ni bimwe mu vyaranze ivyo birori Marie Louise Baricako aramutse umuhari inamahoro wateguye ivyo birori yibukije abakenyezi bose baraho ku rugamba rwo guharanira agateka kabo rukibandanya naho bitakimeze nka kera natwe nk'abakenyezi b'abarundikazi twahuye kandi tunezerewe no guhura mugabo icyo twashaka ko abakenyezi b'abarundikazi boshira ku mutima nuko uwo munsi mukuru utavuga yuko twatsinze ingwano zacu zose z'ubuzima bw'abakenyezi ntibo kwicara ngo barere amaboko bagire ngo twaratsinze birakwiye ko n'abarundikazi batangura muri uwo mwanya tubabwira ko tubahura nk'uku bigishanye umukenyezi wese ahari amenye icari amenye ico afise amenye agaciro kiwe nituraho ngo twicare baduhe nituraho ngo twicare badufashe Eka numwe mu bagabo bari batumiwe muri ivyo birori ariwe Beninda yishimiye akaba n'umujanama mu vy'abubakanye yahamagariye abakenyezi gutinyuka bagashira habona ingabire zabo n'ico bashoboye kuko ari byo bizotuma bizerwa mu mabanga atandukanye y'igihugu Ibintu ni bibiri numva ashobora guterera abakenyezi kuri no munsi special wo gusaba uburenganzira bwabo bw'iterambere nuko bomenya ingabire bafise ico bashoboye ikintu bazi gukora hanyuma ugakabiri bakegera abantu babafasha kumenya uko ngene bo bivyaza mu musaruro nico kintu numva cy'umushinge no banzugira abagore
kuri iki civugo c'isi yose iriko irakorerako tuko uburenganzira bwa mbere nubwo kumenya ivyo ufise vyotuma ufasha abandi bakiteza imbere nawe ugatera imbere. Rero nibaza yuko nakaryo keza numva umengo ko guhimiriza umugore w'umurundi wese ahari hose abari mu Burundi abari ku isi yose ahaguruke avyuke akore niyo nabijya byose basaba ngo kuja mu nzego iki azora bico bamaze. Nibaza yuko droit ya mbere ni wayiha. Impanuro zifatiye ku gukorera hamwe no gufatana mu nda mu bihe by'ubuhungiro abarundi barimwo ni zimwe mu mpanuro zatekerewe abari bitabiriye ivyo birori muri rusangi, aho mbere banahavuye bemeranije guhana ubumenyi butandukanye na cane cane mu bijanye no kwiteza imbere. nayo mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi MFFPS bashikiriza ko ingorane zijanye n'ubutunzi, amabi afatiye ku gitsina hamwe n'ubusumbasumbane mu bijanye n'imibano biri mu bibandanya kugira ingaruka ku bakenyezi mu Burundi. Jeanne d'Arc Zaninyana agahamagara inzego za leta, amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politike hamwe nabo bafashanya kongereza inguvu mu gushigikira iterambere ry'abakenyezi mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo gutsimbataza agateka k'abakenyezi. Dukurikire Jeanne d'Arc Zaninyana, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuhari MFFPS. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urongera kwiyemeza gukingira, guteza imbere no kurwanira agateka k'abakenyezi n'abigeme muri kino gihe igihugu cacu gihanzwe n'ingorane zikomeye zijanye n'ubutunzi, imibano hamwe n'umutekano. Mu Burundi iyubahirizwa ry'agateka k'abakenyezi riracari kure nk'ukwezi. Mu bice vyinshi vy'igihugu abakenyezi barabandanya guhangana n'ubukene, kubura amahirwe yo kwiteza imbere, kubura inyigisho zikwiye. Abakenyezi n'abigeme babandanya gukorerwa ivyaha bikomeye, gufatwa ku nguvu, gukubagurwa, kwicwa, guhohoterwa mu ngo hamwe n'ayandi mabi ashingiwe ku gitsina. Ivyo bikorwa bihungabanya umubiri n'amagara yo mu mutwe, bikabuza abakenyezi kwitwararika ubuzima bwabo, kwinjira mu bikorwa vy'iterambere no kugira uruhara mu buzima bw'igihugu. Umuhari MFFPS uributsa ko umutekano w'umukenyezi ari uburenganzira ntabanduka, kandi ko ari ishingiro ryo kwiteza imbere kw'imiryango n'igihugu. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urashimangira ko umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi utategerezwa kuba umunsi wo kwidagadura, ahubwo ni akaryo keza ko kuzirikana no kwiyemeza gusubira mu rugamba rwo kurwanya akarenganyo kagikorerwa abakenyezi n'abigeme. Kuri uyu munsi udasanzwe, umuhari MFFPS uhamagarira abategetsi b'u Burundi, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abafatanyabikorwa hamwe n'abarundi bose gushira hamwe inguvu mu kurwanya ubukene bukora ahanini ku bakenyezi, guharanira ko abigeme bose baronswa indero n'inyigisho ngirakamaro, gukinga no kurwanya amabi ashingiye ku gitsina, gutsimbataza uburyo bwo kuronka ubutungane, gushigikira ibikorwa vyose biteza imbere ubwigenge, agateka n'umutekano w'abakenyezi. Mwitangazo ushikangaje mu byo bujejwe harimwo iterambere ridakumira mu ntumbero y'uyu munsi, ngo umunsi mpuzamakungu wahariwe uburenganzira bw'abakenyezi n'akaryo keza ko gusuzuma intambwe zimaze gutegwa mu kubahiriza agateka kabo. Kurikira Hozari Nayishakiye, umunyamabanga ntahengayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimwo iterambere ridakumira. Uko umwaka utashe kwigenekerezo rya 8 Ntwarante, Uburundi burifatikanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Uwo munsi udasanzwe ukaba washyizweho inyuma y'imyiyerekano itandukanye y'abakenyezi basanzwe bakora ibikorwa bito bito mu mahinguriro yo muri Amerika, yo mu buraruko no mu bihugu vya Buraya, basaba uburenganzira butandukanye
harimo no kwitabira amatora mu ntango z'ikinjana ca 20. Ni umunsi wo gusuzuma intambwe tugezeko mu guharanira agateka k'umukenyezi no kurabira hamwe intambamyi dukwiye guhangana nazo kugira ngo dushikire uburenganzira bumwe kuri bose hatisunzwe ubutandukane bw'ibitsina canke irindi kumirwa iryo ari ryo ryose. Uno mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uzohimbazwa ku civugo kigira kiti uruhara rw'umukenyezi mu guharanira agateka n'ubutungane bidakomira. Ico civugo kiduhamagarira kandi gusubiza agatima mpembero ku ruhara rwa nyina w'umuntu mu kubahiriza agateka kiwe no gutunganirizwa atankunzi. Mu Burundi uyo munsi kazohimbaza ejo bukera ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Tumira amategato tuje tubandaniriza ku byandi mashirahamwe aharanira agateka zina muntu yashikirije kuri no munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. No mu muhariteka basohoye urwandiko aho berekanye mu matohoza bagize mu mezi 8 aheze ingene agateka k'abakenyezi mu Burundi kahungabanijwe, bamwe bagafatwa ku nguvu abandi bagahohoterwa eka n'abandi bafunzwe bidakurikije amategeko. Ansher niko yagize arongoye Igiteka asaba leta kwerekana ingingo igiye gufata kugira abakenyezi ntibabandanye guhohoterwa. Kurikira Ansher niko yagize arongoye umuhari Iteka. Ishiramwe Igiteka ryashoboye gutohoza adufashe ku mukenyezi gusa ku bigeme n'abapasoni 66 bishwe, 8 baranyuruzwa, 114 bagirije afurambi, 80 shurashizwa ku nguvu. Aho ndetse mbere muri 80 biteranye n'ubwoba uko muri abo 74 n'abana bakiri bato bashurashuje, mwumve ko arakaranda. Hakaba umupfasoni umwe yahohotewe mwitwa torture, n'abapfasoni n'abigeme 10 bahagaritswe barapfungwa bidaciye mu mategeko. Turavye ibi vyose ishiramwe Igiteka niho ryahisemwo gutera kamo guhimiriza abatowe na leta y'u Burundi ko yovira hasi ikibazo cy'agateka kazina muntu mu Burundi ndetse mbere cy'agateka kazina mukenyezi. Aha Igiteka rihamagarira iyo migwi gukingira umukenyezi, kugwanya ayo mabi aguma yisubiriza. Igiteka igasaba yuko leta y'u Burundi yokurikiza amasezerano yagiye asinya, amasezerano mpuzamakungu n'amategeko y'igihugu kugira ngo igwanye ako kabi kabishe. Ubwanyuma Igiteka irasaba leta y'u Burundi yuko yogira integuro yihuta mu vyihuta yerekana ingene igiye kugwanya ibi byo gushurashuza abana ku nguvu vyabaye akaranda mu gihugu. Mwishira hamwe Fokode naho ngo barababazwa no kubona kuva ku ntwaro ya Nkurunziza kugeza no munsi kuyandayishimiye abakenyezi bakinyuruzwa abandi bakicwa. Pacifique Nininahaza arongoye Fokode asaba ko bakora ayo mabi boshengezwa muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Tumukurikire Eloma. Nkuko bimeze mu by'abanyuruzwa niko bimeze no kubagandagurwa, nta na kimwe giheza ngo gikogwe kugira ngo hamenyekane ukuri kandi abakoze aya mabi baheze babihanigwe. Na ivyo kenshi usanga babikora bakorana n'inzego z'iperereza canke bari mu nzego z'iperereza. Ayandi mabi twerekanye na yajanye n'ibi byo gupfungira nyene abakenyezi mu bibanza bitazwi, tukaba twagiriye ko dusaba ko aho baho ingingo z'ubutegetsi zibuza burundu ko atamukenyezi n'umwe mu Burundi azosubira gupfungirwa mu kibanza kitazwi narijya haberayo ayo mabi yose twavuze. Twagarutse kandi ku magogwa abakenyezi basigwa n'abagabo babanyurujwe bakabugwa irengero ryabo basigaramo. Abakenyezi bagogwa haba iyo banyurujwe bonyene, bagogwa kandi niyo hanyurujwe abagabo babo kuko basigara baratega ubwoba, babaho mu bwoba budasanzwe. Twatanze nk'akarero kaho abakenyezi bategetswe kuca bubakana n'imbonera kure kugira ngo ntibashobore kubandanya bakurikirana ibibazo by'abashinga ntaye babo. Hari abandi bataye baromoka. Twavuze amagorwa ajyanye n'ubukene budasanzwe basigaramwo, aho usanga n'ibyo umugabo
bamusigiye bamwe badashobora kubishikira kuko badashobora kwerekana by'ukuri ko yapfuye, ahandi naho ugasanga bategereje kudandaza amatongo, kudandaza inka babasigiye n'amazu kugira ngo barihe abakozi b'iperereza baba bariko barababesha ko bashobora kubazanira abagabo babo. Twasabye gose ko President Ndayishimiye yokora amatohoza kuri ayo mabi yose ababikoze kandi bakamenyekana bakongera bagahanwa. Twanavuze ko dushigikiye gose igikorwa cya CPI, tunayisaba ko yoja ku rugero gutangura guhana aya mabi akomeye abandanya gukorwa mu Burundi kuri intwaro ya CNDD-FDD. Kuri uyu munsi wahariwe abakenyezi kandi mu runani ruharanira agateka k'impunzi cane cane ziri mu makambi CDHVK mu mfunyafunyo basohoye urwandiko aho batera intege abakenyezi b'impunzi mu buzima bahungiye mu karere babayemwo. Jean Bosco Vyizigiro avugira CDHVK yaboneyeho gusaba amakungu gushiraho ingamba zo gukingira abagore ku ngaruka bagirwako n'intambara zo muri aka karere. Tumukurikire. Kuri uyu munsi mu kwifatanya n'abagore cane cane abagore b'impunzi twasohoye declaration aho twateye intege tubabwira ngo bakomere muri ibi bihe, kandi muri iyo declaration twagaragaje ubuzima abagore b'impunzi barimwo nko muri Tanzania aho ibyo kubahungura ku nguvu biri kugenda bibagiraho ingaruka. Mu Burundi aho impunzi zahunze intambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo aho abagore aribo bari kugenda bahura n'ingaruka zo kudafatwa neza kurusha abandi. Muri Sudani aho abagore bahunze intambara ziri kuba muri ico gihugu. Ibi byose biba ku bagore aribo bafise umusaraba munini wo kubaho n'ubumuntu muri iyo miryango iri mu buhungi, nibo nkingi yo kongera kubaka ubuzima bwasambuwe n'izo ntambara. Ni muri ubwo rwego CDHVK twaboneyeho no gusaba amareta y'aka karere kubahiriza uburenganzira bw'impunzi n'ubumuntu bw'abagore, kubera ko ingaruka zose zizana ihohoterwa ku bagore zigira izindi ngaruka ku muryango muri rusange. Twasabye amakungu gushiraho ingamba zikomeye zo gukingira abagore bagirwaho ingaruka n'intambara z'urutavana ko zibera muri aka karere. Iyi muriko murakurikira ni Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Mukanya amakuru yacu arabandanya. RPA Muyavuga mu bidukikije nari nabiciye ku masonga abanyagihugu muri zone ya Gatumba komine Ntahangwa intara Bujumbura basubiye guterwa n'amazi y'Agatanganyika aduka maze akavogera mu mihana. Muri kino gihe isengero y'abaporoti riraba bita mu Kinyinya ryararengewe n'amazi. Abahinga mu bijanye n'ibidukikije bakaba basigura ko iryo duka gisubiriza ry'amazi y'Agatanganyika rituruka hanini kwindaguruka ry'ibihe hamwe n'abanyagihugu batubahiriza imetero zisabwa mu kubaka. Inkuru twateguriwe na Emmanuel Niyongeko. Iryo duga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ryasubiriye kwibonekeza muri no minsi muri zone ya Gatumba komine Ntahangwa riragiramiye inyubako hamwe n'imirima. Muri kino gihe isengero ry'abaporoti ryegukira umuryango w'Abaemanueli riraho bita mu Kinyinya, ibirasi by'ishure shingiro rya Mushasha, ivuriro riri kwibarabara rya kabiri hamwe n'inyubako y'ibiro vya zone Rukaramu byaravogerewe n'amazi. Umuhinga mu bijanye n'ibidukikije Landrine Nteretse asigura ko kuduga kwisubiriza kwayo mazi y'ikiyaga Tanganyika gutegwa ahanini n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'abanyagihugu batubahiriza imetero zisabwa mu kubaka. Mpereye ku cambere nuko uno munsi bigaragara cane yuko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe bifise uruhara rukomeye canke ariyo nkwezi y'ingorane mu bijanye no kongereza ubukari bw'imvura igwa muri kino gihe. Ca kabiri, leta y'u Burundi yashizeho itegeko rigenga amazi mu gihugu cacu, ryatomoye ku gace cayo ka gatanu yuko hariho kibanza ntarengwa abantu bategezwa kubaka imetero 150 cyo kita zone tampo aho atanyubako zitegezwa kuba zegereye ikiyaga Tanganyika hamwe n'imetero 25 ku nkengera z'inzuzi zigenda zisuka muri Tanganyika. Ivyo rero bitegezwa kubahirizwa. Landrine Nteretse ahamagarira abarongoye ubushikiranganje bujejwe amazi hamwe n'abajejwe intwaro kugira ico bakoze, ataruko naho ibintu bizobandanya kononekara. Uno munsi uravuga ngo Tanganyika ikiragitera ariko ugiye kuraba abantu nibo bateye Tanganyika. Nicyo twarengeye ibidukikije navyo y'ubirengeye navyo
navyo birashavura bikakora izi ngaruka mbi turiko turabona. Vyobazwa ndetse kugira avuga yuko ubushikiranganje bujejwe ivy'amazi fise uruhara rwa mbere kugira ngo izo ngingo ziryo muri iryo tegeko ryubahirizwe. Ubushikiranganje bujejwe ivy'amazi bariko bakora iki? Bukorane n'ubushikiranganje bujejwe inyubako hamwe n'intwaro kugira ngo bagerageze kugabanya uko bishoboka. Nibaza ko vyoja mu ngire rero bidateje imbere yuko ingaruka ziba nyinshi. Tubibutse ko imyuzurira ikunze kwisubiriza aho muri zone ya Gatumba yatumye imiryango irenge igihumbi yimurirwa muri site ya Gateri iri muri komine Bukinanyana intara ya Bujumbura aho ibayeho mu buryo butoroshe. Emmanuel Niyungeko arakenuye. Nari nabivuze mu ncamake abantu bane barakomerekeje n'amasasu y'abapolisi bari bahanganye n'abanyagihugu bashaka kugandagura umunyagihugu bamwagiriza gutwara ibimba vy'irondoka abantu mu Kigwena muri komine Rumonge intara ya Burunga. Ivyo bintu vyadutse ahatari hake mu gihugu. Igipolisi c'u Burundi kimenyesha ko ari akaguma kandi ko bagiye kubandanya bafata bongera bahana abakwirakwiza ivyo bihuha. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana. Vyose vyatanguye kuri uno gatandatu nk'isaha 5 z'umutaga aho hadutse umuntu ikabonga yagiriza uwundi ko mutwaye igihimba cirondoka induru zirasekera abantu barashwa baduka wa mugabo batangura kumurengera ko baregagura igipolisi kiba kirahashitse kimujana ku kirindiro kiramukingira ariko abo bantu ntibahavuye ahubwo baguma biyongera. Abapolisi baciye bahamagara abagenzi babo kuko babona ko vyakomeye nabo baza bazikenyeye. Abanyagihugu baciye bagumuka bashaka kuja gufata uwo muntu ku nguvu kuko bibaza ko abapolisi baje kumuhungisha. Ivyatumye abapolisi batangura kurasa hejuru biranka, bamwe muri bo bararasa no mu bantu hakomereka bane harimwo umugore be n'umwana yarahetse. Umwe mu banyagihugu bara ariko yabirabira ku ruhande amenyesha ko kara kaguma kadasanzwe ariko k'igipolisi cari gukoresha ubumenyi cize aho kurasa mu bantu. Bisanzwe bari gutangura ijambo ryo guhumuriza agashavu kamase kagahera ariko baca bakubita mbona abantu bashwiragiye kote zose polisi niyo nembo hanyuma baca batangura gutera amabuye. Batera amabuye rero polisi ifata umuntu umwe imushaka kwimwa bica birakomera batangura kurasa abantu bane n'abatari batanu barashwe harimwo akana barashe kari mu mugongo. Rero sinzi ko iyo ariyo yari kuba rukuru ya mbere. Mu gipolisi cy'u Burundi baragabisha abantu bose aho bari mu Burundi ko bazobandanya kwirakiza ivyo bihuha bazofatwa nk'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Bishikirizwa na Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Nagira mvuge rero ko twahanura bene igihugu ko umuntu azofatwa ariko aravuga ivyo bintu bijanye no kwiba cyangwa kunyuruza ibihimba by'umubiri wa muntu muri ubwo buryo azofatwa nk'inkozi y'ikibi, inyamiramabi ntizomwihanganira gatoya. Cyo kimwe n'abajya abantu uzosanga umuntu yambaye ibikwashu ngo ariko arikingira nawe nyene aja muri uwo mugwi w'inkozi z'ikibi. Mu gipolisi cy'u Burundi bakaba bamenyesha ko abantu 30 bamaze gufatwa kandi ko bagiye gushengezwa mu butungane. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, igihombo cyabaye cinshi ku bari muri zone Giheta ya komine n'intara ya Gitega bateragiye imbuto z'ibigori n'ibiharage mw'isi itari mu ifumbire mw'irima ry'agatasi riheruka bitewe n'uko isi barimamwo ibaramenyera ifumbire y'ikizungu. Iyo barimye mw'isi igaragara mu buringanire bw'ihegitari imwe bahora bimburamwo itoni z'ibigori ziri hagati ya 2 na 3 akaba atana kimwe bakuyemwo kuko ibigori vyameze byaciye bigaburirwa inka. Ni inkuru ya Innocent Valentin Singira nkabo. Bamwe mu barimyi twaganiriye bo muri zone Giheta ya komine n'intara ya Gitega bamenyesha yuko ubwanwa bwapfutse umunwa batagifite icyo bavuga kuvyerekeye itango ry'ifumbire kuko bamwe bamaze imyaka 2 bataronswa ifumbire bishuriye. Mwono mwaka w'irima tugezemwo uretse ko irima ry'agatasi abarimyi bamwe bateragiye mw'isi igaragara ngo no mwiririma ry'impenshi tugezemwo iyo bagiye gutora ifumbire y'ikizungu barihiye bamwe muri bo bataha zirayoye kuko ifumbire ikiratangwa muri zone Giheta ari nica nikize. Mwirima riheruka ry'agatasi uyu munyagihugu avuga ko bahuye n'igihombo kidasanzwe kuko mu murima w'uburinganire bungana na hegitari imwe aho bahora bakura umwimbu w'ibigori ungana n'amatoni ari hagati ya 2 na 3 atakintu na kimwe bakuyemwo baca bashima kugaburira ivyo bigori ibitungwa nk'inka. Ibura ry'ifumbire ryaratugoye cyane twebwe twarateye mu gihe cy'agatasi isi zino nazamaze kumenyera amase
ifumbire y'ikizungu ikigori ubwagihaye ire nta mwimbu uronka nahigenda nko kwihe bitahari wari wizeye nk'amatona 2 y'ibigori 3 nta nico wakura ubugori burazingama ntibiheye cyangwa ubwatsi bw'inka. Tubamenyeshe yuko ifumbire y'ikizungu yitwa ure isanzwe igwiriyemwo icunyunyu citwa azote, ico naco kikaba gifise ibice 46 kwijana vy'ifumbire leta iha umunyagihugu. Ico cunyunyu ca azote kikaba gifasha amababi y'ibiterwa vy'intete nk'ibigori ko amababi yavyo akura neza. Ubushakashatsi bwakozwe bukaba bwerekana yuko ikoreshwa ry'iyo fumbire y'ikizungu ure imyaka myinshi mu butaka bigira ingaruka zo gutitura isi, kuko mw'ivu haca hasigaramwo ubumara bwo mu bwoko bwa acide yitwa pH. Arakoze na Innocent Valentin Singira nkabo kuri iyo nkuru ahejeje kudushikiriza. Nino ngaha ciye tuzira no makuru mwakoze kudutega yompi, bakoze bagenzanje umwe wese uje aterereye kugira ngo ano makuru aboneke. Dinye Karondo nawe kuri mikro ndabateze ndabifuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu vyanyu naho butaha.